ntibikiri agaseseshwa rumuri. Big Farious agiye gusohora indirimbo yiwe shasha yiswe Ngangare, akaba ari indirimbo rero yakozwe n'umu producer Kwarida Magic, asanzwe n'umu producer basanzwe bamenyeranye cyane na cyane ku ndirimbo zijanye na hip hop canke rap. No muririmbyi muzi ko yatangwe kumenyekanamo cyane kuva kera, ariko mu bihe vya vuba mwarumenye cyane muri rap nko muri What's My Name, ariko kandi aza mu myaka ya 2017 ku ndirimbo yakunzwe cyane yitwa Konzi, akaba indirimbo yabaye mega hit, ndetse kuri ubu kwigenekezo rya 16 z'ukwezi kwa kane uno mwaka Big Farious akaba yamaze kubasohora cover y'indirimbo yiwe yiswe Ngangara, akaba ari indirimbo yitezwe cyane, aho ndetse na manager wiwe Edit aza yamaze kuba yemeza yuko ino ndirimbo igiye gusohoka ubu bwa vuba, mu gihe uno muririmbyi asanzwe ari ku mugabane wa Burayi. Ni Edit Kimana Sein yemeza yuko ino ndirimbo idashobora gunamba gushika ku magenekerezo ya 20, ahubwo yuko abarundi ndetse n'abandi batandukanye bo kwitega yuko ino ndirimbo isohoka ku magenekerezo ya 16 kugeza ku igenekerezo rya 19 z'uno kwezi za kuno kwezi muri uno mwaka, kugira ngo uno muririmbyi yongere kwaturira mu gihugu ndetse n'igisagara ndetse n'akarere nkuko asanzwe abikora. Ni Big Farious mu mpera z'indwi irangiye yafashe rutemikirere yerekeza ku mugabane wa Buraya, inyuma yuko yari amaze kuba akora ino ndirimbo, aho yakunze kugaragara ari muri location zitamenyerewe cyane, kuko yagaragaye yambaye itaburiya ariko arayanga inyama. Ibi akaba ari kimwe mu bintu biboneka yuko ino ndirimbo ya Ngangare ije itavyorosha, ndetse ari nimwe mu ndirimbo izoza yerekana itandukaniro nizo yahora akora. Ni Big Farious rero yajanye n'umukobwa wiwe hanze y'igihugu, mu gihe ino ndirimbo vyitezwe yuko igiye gusohoka vuba. Manager wa Bantu Boy ndetse na CEO wa Bantu Boy kuri ubu rero bakaba ari bamwe mu bantu bari kuba bigenza neza muri ino industry y'umuziki w'u Burundi. Bimeze uko mu gihe umwana yareze muri Bantu Boy, nawe ubu asanzwe ari muri Birimani Boy ariwe Kiriku Eakire. Kuri ubu nawe yatangaje ubutumwa budasanzwe ati nuramuka usohoye ino ndirimbo ya Ngangare, nanje niteze yuko casohora indirimbo yise Ntivyakunze, kugira ngo bahinganishwe berekane ninde koko ashoboye. Kiriku Eakire yahize ubutumwa agaragara agira ati okay, reka rero turyoshe game gato, akitowa natowa, ntivyakunze, amanota tuyagire amaviews no boost, menya neza ndabitanze, nta vy'umutima mubi birimwo siko. Ino ndirimbo ya Kiriku rero yitezwe yuko ari indirimbo izorabwa n'abantu barengeje imyaka 18, mu gihe Big Farious kuri ubu atakintu na kimwe aragaragaza, ariko akaba agaragaza yuko ari indirimbo ifise location zitamenyerewe cyane hano mu Burundi, akaba yagiye yerekana bimwe n'ibindi. Ni Big Farious nyuma yuko yaraje mu giteramo kwigenekerezo rya 10 z'ukwezi kwa kane muri uno mwaka kuri Gera Plaza, yabonekanye ndetse yakunze kudahuza cyane nuno mu manager, nuno muntu ategura ibiteramo ariwe DJ Pole, aho yagiye badahuza namba. Ibi bikaba ari navyo vyadugije cyane abandi baririmbyi batandukanye, hatibagiwe mwo na Satubi, aho ino kudahuza nyuma yuko DJ Pole yasavye yuko bano baririmbyi b'abarundi benshi batize ndetse rimwe na rimwe batoga bakaba banoka. Uno muririmbyi Satubi nawe akaba yaradugije cyane ino kesi, bituma ndetse umuziki wongera kuduga, mu gihe Big Farious nawe yise uno mu manager, uno muntu akora ibiteramo yuko ari umudimu, ijambo ritagiye ryakigwa neza naba nabariya. Kuri ubu rero Big Farious yamaze gushika ku mugabane wa Buraya, iyo yari aje ava, vyitezwe yuko
yongera gushusha Buja Flava, kongera gushusha umuziki w'u Burundi, ariko kandi akongera gushusha industry yose, akarere, kubera ino ndirimbo yitezwe gusohoka, indirimbo izoza iri mu mudiho wa rap, umudiho muri no minsi bisa nk'uko yari yarasize ku ruhande gatoyi akaja mu zindi midiho igezweho, amapiano n'izindi. Reka tubashimire ko mwabanye natwe kuri Ivyacu TV, update yose akaba ari aha muzamera yaronkera. Tubibutsa yuko mugenda kugira subscribe kuri channel YouTube ya Big Fizzo kugira ngo muzoba mbere mu kuyironka, ndetse munagira subscribe nga kuri channel YouTube ya Ivyacu TV kugira ngo muzoze muraronka ama update yose. Ino ndirimbo rero Ngangara ikaba yakozwe na producer Cory Da Magic kuva muri One Record, akaba rero ari